bavuga ko bashobora kwirondera rikarenga atana hamwe baronse isukari ya Sosumo. Abo n'abanyagihugu mu makaritiye ya Nyakabiga, Bwiza n'ahandi. Kubwabo banyagihugu ngo mu minsi heze hoho barabapfagasoni bakabasaba udukaye tw'umutekano kugira bayibahe, naho nyene ryabarengera ko batonze, ariko muri kino gihe nta naho wosanga bayitondeye nk'uko uyu munyagihugu yavyiganiye RPA. Oya, iboneka kwera Munyakabiga, yaba mu Bwiza, yaba kw'Ijari, no muri Bwiza ntiboneka. Namwe barabwira abantu ngo baze batonde ku mirongo bazane ubukaye ntibakibabwira. Ahandi naho abo banyagihugu bavuga ko naduke duheruka kuboneka kuri iyo sukari twabonetse igihe yari kigurwa 8,000 ku kilo, bakibaza ko ico gihe naho nyene yoba yaboneka kuko abubahuka kuyigura bari kurusha, bagasaba leta gushitsa ivyo yasezeranye mu kubaronsa iyo sukari. Ahubwo yaboneka akiri ku munani, yaboneka abantu batayigura, mugabo bayishiriye kuri simi reka ntiboneka no kuri pamu. Aho cyose ubona bakubazana ngo mbere agasukari karaboneka, nta gasukari untangiye ukamurangira ati nsanze yahetse, kandi bone yije ngo ntimara kabiri. Ahubwo ivyo bitangaje twebwe ikijana, yego muri Sosumo kuba bayisohora byoshoboka igasohoka, mugabo ahantu ikijana niho tutamenya. Abanyagihugu dusaba leta yuko ikibazo gifata umuntu uri kuko yavuze yuko isukari igiye kuboneka igiciro c'600 nayiboneka ukuri akamara ahubwo. No mu bindi bice by'igisagara ca Bujumbura abanyagihugu baho bavuga ko ikibazo c'isukari ari nk'uko nyene gushika ubu leta ikaba atanyishu igaragara iratora ku kibazo c'ikena ry'isukari.